Ibarabara rya Bujumbura Gitega mu karere ka zone ya Bugarama intara ya Muramvya ntirirengana kuva mu bucagucagu bwo kuri uyu wa gatatu. Iryo barabara rikaba ryasenywe n'akuzi igifukure biturutse ku mvura yarayiguye igatuma aho kuzi kuzura maze kagaca kabomora iryo barabara. Abanyagihugu babi ruhande y'iryo barabara bavuga ko bavyutse basanga ibarabara ryacitse. Ryapomotse mu ijoro mu masaha 9 y'ijoro byatewe n'imvura yabaye nyinshi. Aha imvura yabaye nyinshi iragwa kingorongoro kiraziba amazi yarahamaze amezi abiri yaratsivye tarengana niho rero ibarabara ryacitse ku marisoma amazi icirabomoka. Agahombo kakaba katanguye kwibonekeza ku basanzwe bakoresha iryo barabara bagasaba ababijeje gukora ibishoboka byose kugira ngo iryo barabara risubire rirengane. Nk'umutwe twahora dufungura nuko ifungiye iva mu ikaburimbi bona nk'ubuye namwe byagiye zose kurengana inzarizo yatwishe n'imiryango yacu daba leta nk'ubuye yarabikagira ingufu karaba nyimbaraho ibiracisha barabara handi imodoka leta karengana imodoka ziteko zirarengana twinzara bitwishe. Bazwa gusaba leta cyo gufasha bakakora no haya dutonze bari imbere yitonze ko imirimo myinshi yahagaze niho hatunze imiryango yacu bamera abahacitse amazara leta ko yadufasha. Iryo barabara rikaba risanzwe rifise akamaro kanini na cane mu guhanahana ibidandazwa biva mu mihingo itandukanye kuko rifatanya umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'umugwa mukuru wa politike Gitega.